Ndabaramukije amahoro y'Imana abakunzi ba Arcos TV ni Kelia Niera Ukeneza ikiganiro c'amagara y'abantu. Uno munsi tuzakuganira ku vyashikiye umwe mu babanyi banje yitwa Minani. Minani rero asanzwe afise imyaka 57. Ni umushinga ntahe. Asanzwe afise n'ibiro 106. Minani afise ingwara ya diabete ariyo y'igisukari hamwe n'ingwara y'umutima ariyo hypertension. Minani rero asanzwe ari kuri irya miti abantu bagwaye imwe n'izo ngwara bafata kandi ntakimubwirirana kibi babanye neza nayo. Kwa mbere niho yagira ingorane avyutse mu gatondo, avyuka umenga afise uburuhe, avyuka atashaka gufungura ikintu na kimwe, niho nivyo yaciye afungura yaciye abiyogwa haciye umwanya mutoyi. Aguma yibaza rero ati biraza guhera, ati ni ibintu nyene vy'umwanya mutoyi, duma ntiyigeze abifata nk'ikintu gikomeye cyane cyo kimubayeko, yagumye abifata mineneko. Bukeye kabiri ntiyigeze aja kwa muganga uwo munsi, bukeye kabiri niho yabona bitagabanuka ahubwo haza hariyongeramwo n'ibindi. Ku munsi wa kane niho haca hongeramwo aragwara, asanga yavyimvye amaguru, asanga yavyimvye n'amaso. Atanga kwimvira ati bino bintu nibiki, ati ko ntahora ndabibona kuri jewe ivyo bari biki. Niho yaca yiyumvira kuja kwa muganga ku munsi wa gatanu. Maze kuja kwa muganga bakamupima, baciye basanga Minani yo bagwaye indwara y'amafyigo. Iyo ngwara y'amafyigo Minani yaratangaye kuko naco yarabizi ko yavuga ati ino ni ingwara ivuye he, kuva akibaho ni ryambere vyari bimufashe ivyo bintu. We ntigera yiyumvira nuko yo bari ingwara yahatari nyene yo bije imufata. We yibaza ati ni izo sanzwe ngwaye nizirya nyene zibiri nta zindi. Bamaze kumupima rero bagasanga afise iyo ngorane, abaganga baramubajije baragerageza guca hirya no hino, baramubaza ryari yoba yarafashwe n'iyo diabete canke iyo hypertension, ko bitahora bimugirira izindi ngaruka mbi. We yavuga ati jewe imiti nawe nafata byara bimeze neza, ahubwo bigiye guhinduka muri indwi nyene, ari naco gituma nacenza kwa muganga. Ni ukuvuga rero ko aho tubaye canke abo tugendana nabo urashobora gusanga hari umuntu afise nk'ingorane mbwa ntumenye ico arico. Iyo ngwara y'amafyigo rero irahari kandi irahari cyane. Ni ingwara iza igatera ukugabanuka cyane kw'ibikorwa amafyigo yarasanzwe akora mu mubiri. Iryo naryo babibona gute? Babibona mu gihe abaganga bagize ibipimo, hariyo igipimo ca creatinine bagira. Bamaze kubigira rero baca babona habaye iyongerekana ridasanzwe y'ivyo bipimo mu maraso. Kubw'ivyo umuntu agaca bashobora kuvuga ati uyu muntu yagwaye iyi ngwara y'amafyigo ayo benshi bita insuffisance rénale. Ibimenyetso bikunda kuranga iyo ngwara navyo kenshi ni uburuhe, umuntu akumva atakayaba gafise, umuntu akavyimba amaguru, akavyimba n'amaso rimwe rimwe. Ico bikunze kuvako cyane cyane sikindi, hariho ingwara usanga arizo nyamukuru zituma iyo ngwara iza. Hariho diabete, hariho na hypertension, no kuvuga ingwara y'igisukari hamwe n'ingwara y'umutima. Ivyo nizo abantu benshi umwe kuri babiri usanga bagwaye iyo ngwara y'amafyigo, usanga vyavuye kuri izo ngwara zibiri. Hariho kandi n'ibiro birenze. Umuntu ashobora kugira ibiro birenze usanga bitameze neza mu mubiri, hariho ico biza vyonona. Hariho igihe usanga ari nk'ikintu caje kuzibira mu nzira z'isohokero y'umwanda mutoyi, bigatuma umuntu adashobora gusohora umwanda mutoyi ko vyategerezwa, ugasanga swat arababaye canke naho bikanka nuko uwo mwanda mutoyi ushobora gusohoka. Navyone biri mu bitera izo ngwara. No kunywa itabi si vyiza na gato ku mubiri w'umuntu, vyo musanzwe mubizi. Ikintu naco gituma umuntu ashobora kuzirinda izo ngwara, hariho icambere na mbere, iyo uzi yuko ufise ingwara ya diabete hamwe na hypertension, urisuzumisha kenshi gashoboka kugira ngo umuntu babe bazi ingene amagara yawe ahagaze. Mu gihe naho uba umuntu anywa itabi, iryo tabi ukariheba, ibiro vyawe navyo ukiyaranja bikaja ku rugero rumeze neza, ntibiduge kandi ntibimanuke cane. Muti none nk'umuntu yamaze gufatwa yoca bigenda gute? Kwa muganga baramufasha bakamuha imiti yo gutuma amafyigo yiwe ashobora kugerageza gukora neza. Iyo bitaragera kure, bimaze kugera kure naho
baca bamugirira icyo bita hemodialyse na cone bafasha barayungurura amaraso bagafasha amafyigo igikorwa amafyigo yarasanzwe akora. Bakunzi namwe inshuti mwama mudukurikirana no bamenyesha yuko iyo ngwara atari yo gufata minenegwe kuko uyanjanjwe ko irakaze cyane kandi irashobora kuguhitanira ubuzima. Turabashimiye rero mwese mukurikiranira ibiganiro byacu naho ubutaha.